Hello guys, nizeye ko mwiriwe amahoro bivanye naho muherereye. Nanje ndi wa muhungu wanyu nongeye kugaruka kugira ngo ndabashikirize kino kiganiro ku makuru aha yaravugwa ku mukinyi w'icamamare, umukinyi yakinira equipe ya Liverpool hamwe na equipe nationale ya Portugal ariyo Ureno, aho bakinana n'umukinyi Cristiano Ronaldo muri equipe nationale. Uwo mukinyi yagize isanganya aritaba Imana ari kumwe na mwene wabo. Reka mbandanye ndagusaba we nimba uri mushasha kuri no rubuga ubandanye ugira subscribe hamwe na share na like na comment kugira ngo ikiganiro kigiye ko ube mu bambere bacobora kukibona no kucumviriza. Reka twinjire mu mateka y'uno mukinyi yafuye agize accident ari kumwe na mwene wabo kandi bavukana ari abana babiri. Nubwo biruko aho urufu rwiwe rwababaje cyane umufasha wiwe kuko bari bakundanye imyaka irenga 13 hama inyuma y'indwi zibiri gusa niho bari bagize mariage. Ariko nubwo bakoze ubugeni bagashingirwaho biciye mu mategeko, umugabo yagize isanganya ry'imodoka, ipine ry'imodoka rifumutse canke ritobotse niko kugira isanganya ari kumwe na mwene wabo batera bitaba Imana. Aho bose barabakinyi b'ibihangange, aho umupira cyangwa ukina football bari babigize nk'umwuga, bawukina nk'abanyamuga kandi bawukina ari aba professionnel mu kazi kabo ka misi yose, kuko karakazi kari kabatungiye imiryango kandi kagatunga abatonya babo n'abavyeyi babo ndetse n'abana babo n'abagore babo, ndetse bikongera bagafasha n'abagenzi, inshuti n'abajama. Ikaba ariyo nkuru ya mbere yababaje abantu benshi ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru ku isi yose ndetse n'abakunzi b'umugwi wa Liverpool, kuko yari umukinyi yafasha ibintu binini mu mugwi wiwe wa Liverpool ndetse no mu mugwi wa national wabo w'igihugu ca Portugal. Iyi ni nkuru yakababaro cyane buri ku muntu wese, ndetse aho bava bakagera mu kandi ino nkuru y'abano bagabo babiri kuba bitavye Imana yabaye inkuru mbi ku bavyeyi babo, kuko abavyeyi babo bari barase kuvyara uwundi mwana kumvo zuko bavuga ati dufise abana babiri b'abahungu reka tubarere bakura. Ariko nubwo byabaye uko bano bana babiri bose bitabiye Imana umunsi umwe bakoze isanganya ry'ipine, aho ipine ry'imodoka yashoboye guturika canke gutoboka bariko baragenda niko guca batera bitaba Imana. Iyi ni nkuru yahereye ku munsi w'ejo ivugwa cyane n'ibinyamakuru bikomakomeye ku isi yose ndetse n'amateleviziyo yose akomakomeye ku isi yariko avuga kuri no nkuru. Reka tubandanye twinjira mu mateka y'uno mukinyi w'igihangange yarasanzwe akinira equipe nationale ya Portugal hamwe na equipe ariyo Liverpool yari isanzwe akiniramo, aho yari yarabigize nk'umunyamuga. Uno mukinyi yari yitwa Diogo Jota, kuko kandi nta muntu umukunda football cyangwa umufana wa Liverpool atarazi uno mukinyi yitwa Diogo. Aho uno mukinyi w'igihangange wa equipe ya Liverpool yarasanzwe afise abana batatu. Umwana bana batatu, umwana w'imfura yarafise imyaka 4, uwa kabiri yarafise imyaka 3, umwana wa gatatu nta n'umwaka umwe yari bwakwize. Abo n'abana bakiri bato cyane yashoboye gusigira umuvyeyi umwe ari wo mufasha wiwe agiye kubandanya arera abo bana. Uru rufu rw'abagabo babiri n'urufu rwababaje abantu benshi cyane bagiye batandukanye, ndetse n'urufu rwashoboye kubabaza cyane umugore wiwe ari wo mufasha wiwe kumvo zuko ari abantu bari baravanye kure, aho uno mukinyi atigeze yiyumvira guca inyuma umugore wiwe canke kumushishako abandi bakobwa, kuko no mu gihe yabaye umusuperstar abaye icamamare ntiyigeze yereka agasuzuguro umukunzi wiwe ari wo mufasha wiwe bari bakundanye imyaka irenga 13. Uno mukinyi w'icamamare wa equipe ya Liverpool yari umuntu ki. Reka twinjire mu vyerekeye urufu rwiwe. Uno mukinyi yafuye gute? Yafuye imodoka yararimo igize isanganya, aho ipine ry'imodoka ryari rifumutse canke ryatobotse, imodoka bariko baranyonga niko guca bitaba Imana kandi imodoka yanahiye iratokombera. Aya n'amakuru yavuzwe ndetse na equipe y'igihugu na equipe yakiniramo ya Liverpool yabishikira bashikirije ndetse n'umuryango wiwe n'umugore wiwe bose bagize ico bashikirije kuvyerekeye runo rufu rwiwe.
Impamvu no mugabo ariwo avugwa cyane gusumba mutonya wiwe nuko ariwe yarafise izina rininiya, yari icamamare ndetse na ekipe yakiniramo yari icamamare, aho bibandanywa bivuga ati uno muhungu yaratwawe na mutonya wiwe, niko igihe bagera isanganya mutonya wiwe niwo yari kuyivura, yariko aranyonga imodokari mu gihe yafumuka igatoboka ipine. Uyu mutonya wiwe nawo akaba yari yitwa Andre, aho yari amutwariye mu modoka ifise agaciro keza kandi imodoka nziza cyane ariyo bitwa Lamborghini, aho yari amutwariye ku muvuduko wa 65 kwijana na 100 ingahe. Ariko namwe murashobora kuba muriko murumva ko iyo modoka itariko iriruka ku rugero rwaho, aho ipine ryari gushobora gutoboka igaca iturika ikagira isanganya ku rugero rwaho bose bahasiga ubuzima, aho abaganga aribo badogiteri ndetse na za kizimyamoto zashoboye kuhagera mu mwanya muto cyane, aho bafashe imodoka zihuta kugira ngo barabe ko boshobora gutabara ubuzima bw'ibi vyamamare bibiri aribo Diego Jota hamwe na Andre. Ariko Imana yabakunze kuturusha twebwe nk'abafana ba football n'abafana ba Liverpool, dusigaranye agahinda n'akababaro katagira uko kangana. Ariko nubwo biruko bano bagabo babiri ndetse n'abaganga birutse kugira ngo bagere ku gihe bashobore gutabara ubuzima bwa Andre hamwe na Diogo, ariko basanze bamaze kwitaba Imana kuko isanganya bari bagize ryari isanganya rihambaye riri ku rwego rwo hejuru, aho uno mugabo yakinira ekipe ya Liverpool yavutse mu 1996, aho yarasanzwe akinira ekipe nationale ya Portugal. Uno mugabo yagiye akinira ekipe nyinshi zigiye zitandukanye, aho yanakiniye FC Porto hamwe na Wolverhampton, aho mu mwaka w'ibihumbi 2022 ariho yashobora gusinya amasezerano yiwe ya mbere mu mugwi ukomeye nka Liverpool, aho vyakomeje bitangazwa ati yarishwe amahera arenga miliyoni 41 z'amahero kugira ngo ashobore kugira amasezerano na ekipe nationale y'igihugu ca Liverpool, kugira ngo ashobore gukinira ekipe ya Liverpool. Namwe murumva amahera yashoboye gusinyira kugira ngo yemere gukinira ekipe ya Liverpool. Aya niyo makuru, ni nayo mateka nashoboye gutohoza yuno mugabo w'igihangange w'icamamare yashoboye kuryamira ukuboko kw'abagabo, naha ashoboye kubagarukira. Ndetse nimwabikunda ayakurikira tuzoyabandanyiriza mu kiganiro gikurikira, kandi nongera ndagusaba wewe nimburi mushasha bandanya ugira subscribe hamwe na share kandi na like na comment, nimba bidashoboye kukugwa nabi ushobore kuba mu bambere bashobora kuza barumviriza ikiganiro kigiyeko, kandi utibagiye no gufyonda kakakengeri kaguma kuguruye.